Nshuti bagenzi bariko murankurikira ndabaramukije mwese anenga ndabifuriza umunsi mwiza aho muri ndashima Imana ko uno mwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo dushobore kuganira kandi ijambo ry'Imana. Ejo natangiye igice c'inyigisho nk'amaserie d'enseignement avuga ku vyerekeye kumenya ingabire. Navuze yuko abantu benshi twibaza ikibazo kivuga ngo mbega nomenya ingabire yanje gute canke zanje gute, kuko ni umuntu afise ingabire imwe. Mu kigo cyacu twavuze ku vyerekeye Imana turemeye muri Kristo Yesu kugira ngo tube ivyaremwe bishasha, tube abantu bashasha muri Kristo, kandi dukore ivyo Imana yateguye kera ngo tugenderemo muri Kristo Yesu. Turabona neza ko ibikorwa vyiza vyose dukora bitari muri Kristo Yesu aba ari ibikorwa bipfuye, ariko kandi ko ibikorwa vyose dukora muri Kristo Yesu bari ibikorwa vyiza kandi maze dushimira. Rero twabonye yuko ikintu gikomeye cyane ari kuba uri muri Kristo Yesu, kuvuga ubwa kabiri ukamenya icyo uri, ukamenya ko uri umwana w'Imana kandi ko Imana yaguhamagaye cyangwa yakuremye kugira ngo ugire icyo uyikoreye. Ntubeho gusa usenga Imana nk'uko benshi babikora winjira mu isenga usohoka, ariko umenye yuko hari Imana ibyo iguhamagara gukora. Kandi icya kabiri yuko no ku kazi mu byo ukora, amashuri wiga, byose ibyo ukora ari ingabire z'Imana. Ko dufite ibyiyumviro ko twita dikotomi abantu twashyizeho mu mashengero, aho bamwe bavuga bati hari ibikorwa by'Imana n'ibikorwa by'isi. Ibikorwa by'isi ni ibikorwa by'ibyaha gusa, ariko ibikorwa byose ukora ni ibikorwa by'ubwami. Nimba uri umudandaza, uri umu ekonomiste, nimba uri umucamanza, uri umuririmbyi, nimba ucapa, nimba icyo ukora cyose, igikorwa cyose ukora ni igikorwa cy'Imana. Ukwiye gufata akazi kawe ukora, nimba uri umushoferi ukora akazi k'igikorwa cy'Imana uko urakora, ari pulpit yawe, ari ahantu Imana yaguhaye ngo uvuge ubutumwa bwiza, ugaragaze Kristo, umuheshe icyubahiro. Ibyo maze kubimenya ntusubira kugira stress mu mutima uvuga ngo byose nzi gusa ndi umukozi w'Imana. Twese bavuga bati abakozi b'Imana ni ba pastori, ni ba mwarimu, ni ba evangeliste, ni profete, ni abantu batandukanye, ariko umuntu wese ari muri Kristo Yesu ni umukozi w'Imana. Hari ikintu nk'icyo abantu benshi dukunda kugira ikibazo iyo umuntu avuze umukozi w'Imana, birababaza abantu bamwe cyangwa ugasanga yumva umengo umuteye iteka ritangaje cyane. No, ego nibyo twateye iteka kwitwa abana b'Imana, ariko umwana w'Imana, umukozi w'Imana si umupastori gusa, si umuapotre gusa, si umubishopu gusa. Ibyo kenshi bihindukamo ibintu by'ibyubahiro, ariko umuntu wese yakijijwe kugira ngo abe umwana w'Imana, yinjire mu muryango, hama akore mu muryango. Kujya ko mu miryango y'iwacu turi abantu, mu miryango iwacu turi abana benshi. Uko biri kose waba ushaje uri umwana, ariko uko biri kose urongera ukanakorera umuryango wawe kugira ngo uwuteze imbere. Rero ntukora mu nzu nk'umuja, ariko ukora nk'umwana. Icyo kintu tugiye kucyumva, kuko benshi tugira ikibazo cyo kumva ngo abakozi b'Imana, ngo umukozi w'Imana. Ndakunda kugira ikibazo y'abantu yo kwanyita ngo umukozi w'Imana. Ego nibyo ndi umukozi w'Imana, mugabo ndi umwana w'Imana akora mu nzu kwa papa, kandi umuntu wese ni umukozi w'Imana. Iyi mentalite tuyitahuye, amashengero ntazo kuguzura abantu 5,000 binjira gusa kwa Mungu bagaca basohoka bakagenda. Oya, ahubwo tuzogira mentalite cyangwa ibyiyumviro by'abantu aho turi ku kazi, aho turi muhira, aho uri hose utabara ko ndi umukozi w'Imana. Kandi kuri umukozi w'Imana umenye na wifata, umenye na uvuga, umenye na witwara. Rero ibyonye bidufasha gutahura ubuzima bw'Imana, ubuzima bw'ubushobozi bw'Imana, ubuzima Imana yagushizemo. Mwene data, Imana ikugirire neza ugushure kuri umukozi w'Imana. Hari ingabire Imana yagushizemo, hari ibyo Imana yaguhaye muri Kristo Yesu. Ibi niko nabibwira abantu mu kijijwe. Ari mutarakira agakiza naho Imana ishaka ko mutahura yuko Kristo abahamagara kugira ngo mwizere, kugira ngo mwakire ubuzima bw'Imana, mwakire agakiza k'ubuntu. Si biko gukora, si dini uhindura, ariko uhindura identity, uhindura karanga. Kuko umwana yari mu nda ahindura karanga akaba umuntu ari hanze. Natwe Imana ishaka tuve mu bintu turimo bitandukanye, twinje mu muryango w'abana b'Imana nk'ingabire iri muri Kristo Yesu. Umaze kubyakira araguhamagara rero bukebuka, hagukuza, ukabanza ugakura, ukaregwa, ukigishwa, hanyuma hakujana mu ngabire zitandukanye yagushizemo. Kandi igihe uvutse ubwa kabiri, ingabire ziba ziri muri wewe, ziba ziri muri wewe, ko Kristo nyene ingabire aba muri wewe, nkemu yera nyene ingabire aba muri wewe. Mwene data nagana kumvishe, Imana iraguhamagara kugira icyo ukoze, iraguhamagara kubwira abandi ubuntu bw'Imana, iraguhamagara kubwira abandi urukundo rw'Imana, iraguhamagara kugaragaza icubahiro c'Imana aho uri ku kazi, ku kwishuri. Nkuko nako ndavuga, byose bihagaze kuri nkemu yera. Nkemu yera iyo tumuhawe aduha ingabire z'Imana. Nagira mbwiye ikintu, nta mukristo n'umwe ari ku isi adafise ingabire, nta n'umwe abaho. Gusa ikibazo no kuzimenya, mbega menya ingabire yanje gute? Menya ingabire yanje gute? Icambere ni kuvuka ubwa kabiri.
kwakira Kristo mu buzima bwawe, kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza nk'ubuzima bwawe, akaguhindukira ubuzima, akaguhindukira umwami, akakurongora. Icya kabiri ni uko ijambo ry'Imana uko Kristo ufata ukaryigako urahishurirwa, urimenya ubwa mbere icuri ugenda urimenya. Icya gatatu ni uko gufata umwanya kubisengera. Je nafashe umwanya gusenga ndabaza Imana, mbe nanisonzesha imyaka ashika 10 n'ingahe, nari muri korale ndi umuririmbyi, hari igihe bantwenga baririmbyi, ndi ku gihe kimwe twako turaririmba bambwira ntera indirimbo ndayitenza, numva umugabo umwe aradusara twenze ngo bana ngo wowe n'inka woyitwenza ngo ukuntu uririmba. Ico kintu carambabaje kikimbwira ko baciye bantwengera rimwe, ariko mpindukiye inyuma ndabona yuko yari Imana imuvugiyemwo kugira amenye ko korale cyangwa kuririmba atari ici wanje, kuzinca ici wanje. Munyuma ndasenga, Imana yambwira ati sinaguhamagaye ku muririmbyi, naguhamagaye ku muvuga butumwa umuntu ikijambo ryanje, kuko nari mfise uburyo bunyorohera gukonvenka abantu, kwemeza abantu kumarigara ahantu hatandukanye. Aho naja kuvuga ubutumwa mu bubare nkasanga abantu barampundaraye ko bariko baranyumviriza, amwe bagaheba n'inzoga kuzinywa ko ndiko ndababwira ibya Yesu mu kabare bagakizwa. Era ico kintu Imana iranyereka yuko onction yansize atari yo kuririmba, ahubwo ari yo kubwira abantu ibya Kristo kugira ngo bamwizere banamukuriremo namubemo. Ico kintu maze ukimenya ndakurikirije ubwe mu mutima, hanyuma abantu bakambwira ati Ange Michel Imana araguhamagaye. Ubwo n'ubundi buryo bwa kane Imana ivugiramo mugira umenye ingabire yawe. Abantu barashaka kukubwira icuri ico Imana yagusigiye, kuko bo baba bakubona gusumba uko wibona. Ikibabaje nuko ari abantu dushaka kwigana abandi, dushaka kumera nk'abandi. Abandi usanga bafise ingabire kumbure ziboneka, ugashaka usanga umuntu akoranigana ashaka kumera nka naka. Mbere bamwe tugashaka kumera nk'abapastori bacu, abarongozi bacu mu mashengero ngene bavuga, ngene baririmba, ugasanga n'ingene bambara n'amageste bakora. Umuntu yataye identite yiwe, ugasanga umuntu akigira karanga kiwe. Ufise uko uvuga, ufise uko Imana yakuremye, ufise ibyiza yagushizemwo. Ivyo byiza rero maze kubimenya uzobikoresha abandi bafashwe. Mwene data, Imana ikugire neza, Imana ikugura amaso, umenye ko gukorera Imana atari muri rya nzu z'yafuruka zine urimo zishengero, zinzu yitwa ishengero. Ahubwo wowe uri ishengero, uri eglise wewe. Kuba uri eglise, Imana guhamagara kugaragaza ubuzima bwawe bw'Imana aho uri hose. Ibyo bitahuye ntuzoniganira ikibanza cyo kuvuga ubutumwa mu ishengero nkuko bamwe babigira ngo ntibama ngo nigisha. No, je navuze nti nta muntu azonyimaho nigisha, nta muntu azombwira ngo sindagutumira kwigisha. Oya, kuko ndazi mfise pulpit aho ngeze hose, kukazi mfise pulpit aha kuri Facebook ni kibanza cyo gukorerako. Je ndayifata nka site web yanje mvugira ko ubutumwa bwiza bwa Kristo. Mwene data, Imana yashaka kumenya ingabire yagushizemwo. Nimba warakijijwe kumbura muzi ubisengera, warisonzesheje, warabwiye bene data cyangwa waranabivuyemwo, uracika intege, no kuri Imana yashaka yuko tugaragaza ubushobozi bw'ubwami. Icara kiryoshe mu ishengero rya mbere rya ba Petero na ba Paul nuko umwe wese yakora mu ngabire ziwe, kandi ishengero ryarigisha ku ngabire cyane kugira ngo umwe wese agendere mu ngabire ziwe. Ejo kumbe nzosoma ku citene natege gusoma no munsi, ariko mwe muntu mvuga ndongo ngire style exhortation. Ejo nzosoma verse isigura ku byerekeye ingene mwe wese aboneka ko nkemu yera biciye mu ngabire, kuko umenya ingabire yawe ntuzonigana. Ibi ndabishima Imana kuko ntaho ndiko ndanigana nawe, kuko namaze kwimenya, ndamaze kumenya Imana ivyampaye, kandi ko ndabikoresha ku munsi. Rero Imana ikugire neza, uyishuga ivyo yakugabiye, ntugwane, ntunigane, uruhukire muri Kristo. Mwibwe je nababwiye ntidukora turuhutse, turi mu isabato ya Kristo Yesu. Ubuntu bw'Imana bwizwe muri mwebwe, munezerwa. Abagwayi Imana bakiza mu izina rya Yesu Kristo. Abacitse intege kora mu mashengero baba ingabire zanyu bazizimije bakabicarika bakabakumira, muhaguruke ntimugwanishe. Ingabire ntiri hajya muri ryanzu gusa, sikorera ishaka gukora ahantu hose. Ubuntu bw'Imana bubagirire neza bene data, munezerwe, mugubwe neza, amahoro, umunezero bwizwe muri mwebwe. Mwibuke ko mwe mu Imana aravuga mu mitima yanyu, araganiza imitima yanyu, aca mu ijambo. Hari icyo bitaro témoignage intérieur, aho mwe mu Imana avugira mu mutima wawe kugira ngo akubwire. Rero ariko aravugana nawe, umugani w'abaririmbyi wakaje kamwe mu karongorera, ukakongorera akakongorera agasubira akakongorera. Ndazi ko aravugana nawe. Nimba ko aravugana nawe, ivyo yagushizemwo, haguruka ugende ubikoresha. Ntibisaba kuba populaire, ntibisaba kumenyekana nkuko benshi tuniganira kumenyekana, ariko bisaba kuvuga ubuntu n'urukundo bw'Imana. Abantu bagakizwa, bagahagara mu gakiza, bakoresha ingabire zabo. Imana yaraguzemo ingabire nk'ubutunzi, isi irakurindiriye kugira ngo ugaragaze icyo Imana yagushizemwo. No kubuntu bw'Imana bwiza muri mwebwe umunsi mwiza mwese.